turashemageza izina rya Tawo mu ijuru. Uyu munsi turamushimira cyane ko yaduhaye irihigwe ryo kubaho muri iki gihe hamwe no kwakira ugushizwa ko kuza kwa kabiri k'umwami muri William Soto Santiago. Yaratuzaniye ubutumwa aribwo burimwo kwizera kose kugira ngo Imana ishize mu buzima bwacu isezerano ryo guhindurwa no kuzamurwa. Ni ukuvuga yuko turi abatoranijwe bahiriwe cyane mu kuba tubayeho muri iki gihe kuri uno mugabane wa Amerika Latine na Karayibe, aho twari kuronka muri iyo ntambako ya nyuma ino ntumwa y'ikiringo yari kuduhamagara ikatwegeranya ikatujama ku ikimenyetso ikoreje ubutumwa Imana yazanye biciye muri we. Nicyo gituma buri gihe dushimira Imana ku bwa marayika w'iwe ntumwa William Soto Santiago. Hari ubutumwa tuzokumviriza muri ino minsi ko ariyo nshuro imwe rudende Imana biciye mu ishengero ryayo mu bihe byose by'ishengero, aho yarungitse intumwa y'ikiringo, kandi natwe yaraduhaye ihigwe muri iki gihe kuko yarabibonye kandi yarabiteguye kuva isi itararemwa ko twiba tuzoba batoranijwe kandi ko tuzokumva n'umuhamagaro tukitaba n'umuhamagaro kandi tukakira intumwa y'ikiringo iyi Imana ari kurungika muri iki gihe kugira ngo abitse turonke ukwizera kwizamurwa ariko kuri mu mituragaro. Nicyo gituma dushimira cyane Imana ku bw'ivyo, kuko twakiriye intumwa ubwo nyene twakira ibintu byose intumwa izana mu butumwa bwiwe. Amasezerano yose abatoranijwe bazoyaronka kuko niyo mpamvu Imana birungitse. Mfashira ihigwe kugira ngo nshimire Mwedata Miguel Bermulazi Marine ibyakorera abakozi b'Imana ishengero ry'umwami. Imana ibandanye kubahezagira cyane, kandi muri audio ndiko ndarungika Mwedata Miguel hamwe n'abakozi b'Imana bayumva ni ukugira ndababwire yuko iki ari gihe aho twari dukwiye gukangukira uku kuri kw'ivy'Imana iriko irakora ikorera hagati muri twebwe. Ni igihe gisa neza no mu 74. Ni igihe aho umugeni ategerezwa kumenya ikibanza ciwe. Mwibuka yuko igihe ciwe kubeze furuka ari igihe dusubiramwo ibihendwe by'ishengero, kandi turazi ko igihe c'umunani ico kitubwira ku bihe bidashira. No kuvuga yuko muri iki gihe cacu nyene hari isubiramwo izo ntambuko ndwi, aho kandi ngaho dutegerezwa kumenya ikibanza turimwo ico arico. Mwedata Branham yaravuze ngo igihe umugeni azomenya ikibanza ciwe izamugwa rizoca riba. Ni ukuvuga yuko ivyo twebwe dukwiye kumenya ikibanza turimwo muri no misi ya nyuma. Igihe kimwe Mwedata William, igihe twari ko turavugana yuko Sekibi asigaranye umwanya, yambwiye ati Sekibi nta mwanya asigaranye canke asigaranye umwanya muto. Niko namubajije. Mwedata William arambwira ati nta mwanya gifise. Turiko turavugana ku bindi bintu, aho imwe mwizo ncuro niho yambwiye ati Benji mfise igitabo gihesha uburenganzira, nta numwe ashobora kukinkura mu kuboko. Aho abandanya kunganiriza arambwira ati igihe uzovugana n'abarabi, no kuvuga muri rya misi aho twari kuvugana nabo, aho yambwiye ati uzubabwire yuko ndi Mesiya, yuko ndi wa wundi umwe bo bari barindiriye, ko ndi mu banyamahanga. Yambwiye ibintu byinshi cyane rwose, ndabifise biri kuri email nabarungikiye, hanyuma nzobibereka nk'icemeza ko uwo munsi ko nabarungikiye ibyo byose. Nayivuze mu yindi audio, ariko ubu aha nashaka kongera kubivuga hano. Aho niho yambwiye ati Benji, mu guhindukira ngana hariya, mu guhindukirira hariya nuko kwishengera umugeni abatoranijwe
barahari, barakwiye bo mu banyamahanga. No kuvuga yuko we mu kwihishurira ubwoko bw'Abaheburayo aho hashitswa isezerano yuko niyarangiza igikorwa mu banyamahanga nuko ko azoca ahindukirira ubwoko bw'Abaheburayo. Kandi mwiyumvira ingene ico gice cabaye mu buryo buciye bugufi, natwe ntitwigeze tunabimenya. Yatanguye kubihishurira hariya muri Argentine mu mpera z'umwaka wa 2016 mu buryo bugaragara umenga nta na kimwe cabaye, ariko ngaho hari ko haba ikintu gikomeye cyane umugambi w'Imana, aho Imana yari kirashitsa ubuvugishwa amasezerano, ivyanditswe byari byaravuzwe, byari ko birahinduka ukuri imbere yacu hagati muri twebwe, kumbure ntitwigeze tunabimenya. Ariko igihe hagera iyo ntambuko yo kuvuga mu buryo bufoboye abibabwira, ikindi gihe yarambwiye ati Benja, batoranijwe barahari. Jewe sinari kuvuga ati ntimugakora ibi n'ibi kuko Mwedata William yavuze yuko abatoranijwe. Mwibuke yuko ubwoko bwa gatatu ari intambuko aho hadashobora kuba ukwigana. Marayika yabwiye Mwedata Branham ati ntuzugire umuntu n'umubwira, kandi ibyo navyigiye ko ibintu byinshi kuri Mwedata William. Mfata ingingo yo kwinumira ibintu runaka kugira ngo simpavure ndema imigwi y'abatizera canke abizera bibica abakozi b'Imana b'abatizera, ariko haba bizera bibona mwijambo, babona mu butumwa yuko abatoranijwe bakwiye. Kandi mu by'ukuri mba naravuze ibyo byose ico gihe nyene, ariko we yarambwira ati byo bivuge, ibintu bivuge. Nk'akarorero ivy'umubatizo yarambwiye ati byo bivuga ubu. Ni kuvuga yuko habaye ibintu byateza kuvuga akiri muzima, ari hagati mu ishengero, kuko we niwe yarajejwe gukora ico gice, gushiraho iherezo, guheraheza ikiringo, hanyuma agaheza agatangura akimika agashira ikiringo gishaje. Igihe yambwira ati Benji, ni jewe njejwe gushiraho ubwabe bwa Mesiya y'umwami, ko bwobanza bukajaho mu buryo bw'impwemu, nk'uko buri gihe Imana yamye ikora umugambi wayo, hanyuma tukazobona buhinduka ukuri bugaragara igihe hazotangura ikimpumbi. Ariko butegerezwa gutangura ubunyene mu buryo bw'impwemu, hamwe n'igice aho ishengero mugeni rizoba riko riritegura kugira ngo rironke izo mpinduka burundu z'ikiringo. Ntitwari gushobora kubandanya nk'uko twagenda, hanyuma uwatoranijwe hanyuma yinjira, Imana ikabandanya kubazohindurwa. Ibyo birafise uko bikorwa, aho Imana ihamagara abatoranijwe, hanyuma inyuma yaho kino gihe tutabona kiza, nta numwe yiyumvira yuko intumwa izogenda. Ubu rero nk'uko nabibwiye umwe muri bene data, ubu rero umwe wese arazi yuko uwo mwana ari umuhungu. No kuvuga ngo yaramaze kuvuka aramubona akavuga ati ngurya mwana, yego, kubera ko yavutse. Rero ubu rero umwe wese aravuga ati kubera ko hakenewe ibi na biriya. Nta numwe yiyumvira yuko intumwa izova hagati muri twebwe. Yesu yari yarabinyegeje kugeza ubwo atanumwe yavyiyumvira. Kandi ibintu byinshi, nk'akarorero jewe ubwanje nitanga ko akarorero. Jewe hariho igihe Mwedata William yambwiye ati njanira ibitabo hariya ku gicaniro. Ndamubwiye ati ariko Mwedata, ngaha naho nyene hariho ikibanza twaguteguriye, hariho ibintu byose, inzu irugaye, hariho n'ibiro bishasha, byose birahari. Kubera ikino bijana hariya, nubwo tutari bwarangiza hari hakiriho inkungugu ngaho hantu. Kuri iyo tariki twari bwaheza hera ha cyane, twari bwaheze kwatunganya. Arongera arabisubiriramwe ati njanira ibitabo hariya. Arambwira ati bizokenegwa. Nanje ndavuga toya tijewe sinzobikenera kuko byari bitabo vyiwe. Hanyuma yaciye atangura kurungika ibintu. Chese niyumvira yuko yarungitse icyo bimatanije n'ibihariko by'ishengero n'ibitabo bimwe bimwe bya Mwedata Branham. Hanyuma amaze kugenda haciye hatangura iyindi ntambuko nshasha. Iyo umuntu yinjiye mw'urwo rukurikirane ukuntu byagiye biraba ibyo byose, nuko nabonye nararose ibyo bitabo, igitabo cy'imatanije, ibihendwe by'ishengero n'ubutumwa bumwe bumwe bwa Mwedata Branham, ahantu we yari yatanguye buke buke binjanira hariya, nuko narabibonye. Ariko harabaye urugendo agahe gato, aho hanyuma natahuye igihe yari yambwiye
mu kwa kane mu 2016 sinzi ko ivyo ndabifise neza, Imana niyo mbere icabona, yarambwiye ati Benji, wewe uzomenya ingene bizokogwa, ingene ugukwega kwa gatatu kuzoba igihe hazogera ico gihe iyo ntamboko niyashika ngaho, ariko uteruza guhindura ibintu bimwe bimwe mu buzima bwawe. Ivyo sinabitahuye, kumbure nabibona mbona ibintu umuntu kumbure agenda arakora ibintu imbere y'Imana yogenda arakosora, ariko siniyumvira ingene ivyo bizokogwa. Hanyuma igihe yagenda niho nabona ivyo byose, ndavuga to Mana yanje, nubwo mwako kanya yari yarabimbwiye, aho naciye ntangura kugenzura nigenzura jewe nyene ubwanje, ntangura gukosora ibintu bimwe bimwe mu buzima bwanje, ariko mu mwuzuro nkajya mu kw'icenda mu kw'icumi 2019, hanyuma mwuno mwaka w'2020 aho Imana yagiye iramfasha mu buzima bwanje. Bityo rero niko nitanga nk'akarorero, kuko uko niko Imana igenda irakora mu batoranijwe, umwe wese aragira ubunararibonye n'Imana. Je nabugize ubunararibonye hamwe n'Imana, ndetse kugeza aho nabirondeye nkabibona, nkavuga ati ntararonka ibi bintu byose, ariko murabe narabirose, ibi byose narabirose. Ibitabo igihe yambwira ati muzobikenera, ndetse no mu 2020 sinabitahura neza, nuko igihe natangura gusoma no kugenzura no kwiga nko ngaho mu kw'icenda mu 2021, ariyo ari amatariki nabonye Nyidatamigera arabizi ko mu mugambi w'Imana muri urwo rugendo rwose twagiye turabona yuko nk'indwi nyeranda ngaho isabukuru y'amavuko ya Mwendata William, ukw'icenda n'ukw'icumi n'amatariki ngira akamaro cyane. Turabizi biciye mu butumwa ingene yabitweretse, ingene Marayika Gaburiyeli yiyeretse Mariya, ingene ngaho yatwaye inda ya Mpwemu Yera urya mubiri, hanyuma igihe wavuka wiswe Yesu. Uko ni nako mw'ico gihe nyene ni naho bibunge nka Mwendata William kuza kwa kabiri. Ni ukuvuga ni ibihe by'ingirakamaro cyane, kandi muri ico gihe Imana yaranyeretse ngaho ndarondera ngaho ibintu runaka ndabibona, n'ibindi bitabo nti Mukama wanje niki naco ni ubumenyi budasanzwe. Igihe natangura gusoma, mbandanya gusoma ibyo byose, ndavuga ati ariko tibi abantu ntavyo bazi, barabikenye. Ndabibona kenshi, bica bitangura kunyibutsa ibintu byose yagenda arambwira ati Benji buzobikora uku, ati kandi hari abantu bazohaguruka bakugwanye. Sinabitahura, ariko narumvirije n'ikindi kiyago twari twagiranye muri audio nayo narafashe byose, aho ngenda natahura ko yari intambuko igiye gutangura muri ico gihe cyo gusubiramwo. Twari twategetswe aho twari kuzokoresha izi nyigisho zose yari yaranditse hariya, aho nabonamwo, kandi ico gituma ndazikeneye. Naravuze ati nambi bari ibintu bimpa umuco mwinshi, kandi avuga ati ariko Mwami, iba abantu barabikeneye, ariko ushobora kuba ingumyi byose nkabigumya nkinumira. Byari kungwa neza kandi byari kunyorohera, ariko jewe narabonye biciye mu vyanditswe ko umwana w'Imana wese kugira ngo yitegure, kugira ngo aronke isezerano muri buri gihe, ategerezwa kuronka ibintu byose biri mu butumwa bwazanwe n'Imana biciye mu ntumwa yayo. Kandi muri aka karorero Imana ibi yari yarabinyegeje kugeza ubwo tutaniyumvira twebwe yuko intumwa izogenda, ariko kubera ko intumwa n'ubutumwa arico kimwe, aho rero naravuze ati nta ngorane. Ni nk'uko we nyene ubwiwe aba ari we bari karabitwibwirira, nimba igihe hari kuvuga ijambo, kandi nijwi ry'intumwa, kuko n'ubutumwa bwiwe si ubwanje. Ubu intumwa imwe rudende Imana yarongetse ngaha ku isi muri iki gihe ni Mwendata William Santiago. Ubutumwa bwo nyene buhari n'ubutumwa bw'igihe cy'ibiriko zifuruka, nta bundi butumwa buhari, nta n'iyindi ntumwe ihari. Nico gituma nubwo abashobora kubona badashobora guhomba ubukozi Imana iriko irakoresha muri buri gihe, aho yo izobiri kirakora
gukora, kuko Imana ni Imana itigera yicara ngo irebe amaboko. Nubwo yatwaye intumwa turayibona mu byo iriko irakora. Ni Imana buri gihe yama iriko irakora, kandi ntimushobora guhomba nk'uko Branham yavuze kubw'ubufana ngo muhombe ivyo vya Eliya. Uko niko rero byagiye biraba mu rukurikirane mu bihe byose. Natwe nyene dushobora kwinjira mu gufana, kuko ivyo vyotuma duhomba igikorwa umugambi w'Imana hamwe n'ivyo Imana iriko irakora biciye mu watorejwe n'Imana, mu batoreje n'Imana ba buri gihe. Kandi nico gituma igihe natangura kuvuga no gusoma, abenshi baragwanije ibi na biriya, bamwe batangura kuvuga n'ibindi no kuvuga ndetse no ku bya Yosuwa. Ivyo byose ntidukwiye kuvuga ibintu Imana iriko irashitsa hanyuma ngo dutangure umuntu ngo ashobore kubigereranya ku bintu vyoba byarabaye ngo uku na kuriya. Ariko ni mpwemu yera. Imana ntizorunga ikindi ntumwa hanyuma umuvugishwa ntumwa hanyuma yamwe data William Santiago ntizorungika ubundi butumwa bubandanya kuba ari bwa butumwa nyene, ibandanya kuba ari ya ntumwa nyene, ariko igihe ubuzima umubiri w'ibanga wa Kristo ni jambo. Nico gituma data William aracari muzima, kuko turamufise mw'ijambo. Ni jambo, ni teofaniya, kandi ivyo biriko biravugwa ni nk'uko we nyene ubwiwe yoba yahari hagati muri twebwe, iryo jambo rikambara umubiri, iryo yatuzaniye biciye mu mvugishwa wayo. Byose biroroshe, ahubwo ni ukwibiramwo abantu babigoresha bagatsitazwa n'umubiri w'inyama Imana iriko irakoresha mu kuvuga ijambo ryayo. Ariko ngaho intumwa y'ikiringo ya nyuma y'Imana iyo yazanye mu biramwo abantu nimwe gusa, William Santiago. Ubutumwa bumwe rudende, ubutumwa bw'igihe cy'uburiko buzifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami, yarabakoresheje buri gihe muri buri gihe yamye ikoresha ibikoresha abantu kugira ngo bakomeze igikorwa cayo, basozere igikorwa cayo. Ariko byose bikorwa n'ijambo. Ku munsi wa Pentekote igihe bari hariya, Yesu ntiyari hagati muri bo, ariko ngaho hariho gusigwa Imana yasize mu bigishwa biwe hamwe n'ivyo yari yababwiye byose. Kandi mwe mwihweje neza, hari ahantu tuzobasomera muri ino minsi aho bo bariko basenga mw'izina. No kuvuga yuko ico gice bo bari bamaze kugihabwa giteguwe neza, kandi namba bari bafise izina. Nuko rero mw'iryo zina nyene Imana yari gushobora gukora, muhemu yari gushobora gukora mu makenga yose bari bafise. Kumbure bamwe ntibahuza, kumbure bamwe bari bagiye mwabarya 380, kumbure mwabarya ntibari bahuza ku izina. Ariko hanyuma nkabarya 3000 hamwe n'abandi 5000 baza hanyuma mu kuvuga ubutumwa kwa Petero barinjiye. Si byose byari bitunganye nk'uko Miguel yavuze, ariko guhishurirwa nk'uko Miguel yavuze kuza mu buryo buke buke. Bamwe barabitahura, abandi bakaza bitahura hanyuma. Ariko ntidukwiye kutizera ndetse ngo tugwanyane nk'uko ati kubera ki Miguel, kubera ki Benji, kubera ki ariko avuga ibi nibi. Oya, uguhishurirwa hamwe no gutahura buri gihe biza mu buryo buke buke. Kandi ujya munsi wa Pentekote byose bari babifise mw'izina. Ariko mwedata Branham yaravuze yuko bo basenga mw'izina. No kuvuga yuko cari kimwe mu bintu cari caramaze gushirwaho ngaho, kandi bose baracizera. Nk'uko nabibwiye mwe bakora ibyo bashaka byose, ariko Yesu ntiyari ngaho hagati muri bo. Ariko hariho umwe hanyuma yaje avuga asizwe na mpwemu yera. Avuga iki? Avuga ijambo Yesu yari yarazanye. Iyo yari yaravuze umwana w'umuntu ni ngombwa yuko aca muri ibi na biriya. Bo barabibonye hanyuma bagiye kubitahura mu nyuma. Uko niko natwe duratahura ibintu byinshi mu banga y'Imana nyuma yuko mwedata William yagiye. Kandi hamwe n'ibi byose turiko turasoma, nuko rero turaheza tugatahura neza. Jewe nta butumwa namwe ndiko ndazana bushasha, ubutumwa burahari, ariko n'ibintu bidufasha. Kandi wowe usomye nka hariya igihe yandika munsi, narabwiye Peter Julio Angel ati Peter raba twebwe turafise kazinduzi. Ati mwebwe murazi ico bisigura? No kuvuga kugira ijambo ryanditse hanyuma munsi ukaba ufise insiguro ya buri kintu cose. Mwere dati ico ni ikintu
ata amajambo tworonka yo gushimira Imana ico bisigura kugira hagati muri twebwe mu maboko yacu insiguro ya buri kintu cose Imana yavuze muri Bibiliya kuva mu itanguriro kugeza mu vyeshuro Yohana, kuko Bibiliya yiwe vyose biranditse, kandi hamwe n'utuntu tumwe tumwe we yagiye arandika munsi atanga isiguro. Ivyo vyose nimumbwire namba atagaciro bifise kwishengero mugeni. Ubu atabundi buryo buhari ubw'Imana, siko Imana yabikoze mu bindi bihe, ariko Imana byayinezereye kubikora muri ubu buryo kugira ngo ugutsitare uwizera nawe azokwizera. Nivyo rero biriko birakorwa muri iki gihe, rino tandukanirizo hagati yabo narabivuze haraciye amasaha makeyi, hagati y'umugeni, inkumi z'ibijuju, abazimiye n'ubwoko bw'Abaheburayo. Ubwoko bwa gatatu kurimwo iyo migwi yose, kandi mu kuba abatonejwe bose barakwiye, narabisomye itariki 25 z'ukwezi 12 ndetse n'itariki ya mbere y'ukwa mbere, hanyuma nshiraho urwo rufatiro. Sinabivuze mu buryo bufoboye, ariko nakoresheje ivyanditswe, nderekana biciye mu vyanditswe mu butumwa bwa Mwendata Branham hamwe n'ivyo Mwendata William yanditse ngaho. Ivyo yambwiye abatonejwe barakwiye. Igihe nabirondera mu vyanditswe, narabonye ngaho igihe yavuga ati igihe wa nyuma azohamagagwa, nuko akadomo k'ikimenyetso Mwendata William acayandika ngaho ngo akabatizwa. None wa mbere yakuyeho uwo mubatizo ni intumwa ubwayo nyene, niyo nyene ubwayo yakuyeho iyo ntambuko y'umubatizo. Ubwo nyene rero twese twategereza gutahura yuko ico gice iryo rembo ryugawe. Yakuyeho guhamagara abantu. Biboneka rero yuko ino ntambuko turimwo, bano bantu bariko baraza bo bene data, kuko ni bene data, n'abantu bafise imitima myiza, Imana iraba umutima, kandi n'abantu abana b'Imana, nabo nyene n'abana b'Imana n'inkumi, kuko mwiyumvire hariya mu mugani w'inkumi, batanu bari abanyabwenge, batanu nabo bari bijuju, ariko bose bari inkumi. Nico gituma bose bano bantu bariko baraza bazobaranya kuza, kandi hazoza benshi cyane, ariko dukwiye kuba abanyabwenge ku kuntu twabafata, ntiduhavure aha twavuga ngo ntitubagurishe ku bintu byose kumbure mu by'ukuri bo batazoronka. Dutegerezwa kubabwira, tukabaganiriza dukoresheje ubwenge, tukabazanira, tukabaronderera ibitabo. Dushobora kubashiraho umurongo aho bano bantu batugendera baronka umurongo wo kuronkamwe ibitabo. Narabajije mwene data William ati mbega tuzobikora gute? Mw'ubutumwa nyene bwabahamagaye bukabegeranya, buno butumwa nyene nibwo muzoha abo bantu bose bazoza, ariko ntidukwiye gutangura guhengeka ishengero ry'umwami mu gihe cy'ibiriko bizefuruka turiganisha ku kubidini, kuko ibi byose by'izina, kwandika izina ngaha canke umurongo, biriya byose ni iby'idini, kandi dukwiye kugwa muri ivyo. Nuko ngo habe bya bindi nyene vyagenda biraba ivyabaye mu bihe vyaheze. Imana yatwaye intumwa ikarangiza igikorwa, abantu bagatangura kuvuga toya yashatse kuvuga ibi nibi, yashatse kuvuga ibi, yashatse kuvuga ibi nibi, nuko bakinjira mu idini, bakabidini, nuko ico gihe kigapfa. Kino gihe yabitubwiye mu buryo bufoboye ati ntabwo kizigera kibidini, kandi mu gihe Imana ikimfise ngaha hagati muri mwebwe hamwe na Mwendata Migere, twebwe babiri tuzokwirinda yuko ivyo biba hagati mu gihe cacu, kuko igihe cacu ntabwo ari igihe co kubidini, ni igihe cidegemvya, ni ukwidegemvya kubwiza kw'abana b'Imana. Biri no muri Bibiliya. Ntidukwiye kwemera yuko ivyo biba mw'ishengero, kandi namba hari uguhengama kw'ikiremwa muntu bibe kubwiwe. Hariho ahantu nzobasomera ndahafise aho yavuze, yanditse yuko ikiremwa muntu bwacu kirashobora kuba idini, niko mwene data William yavuze. Ivyo biza biturutse indani, kandi ivyo birashobora guhindukiza ico gice, birashobora guhengamika ico gice mu buryo bwo kuba idini, umugwi, abantu. Igihe ibi biriko biraba, nabibwiye Mwendata Migere ati mwirinde ibi bintu, kandi abo nyene aravyibuka.
arabizi kandi we yari kararondera uburyo bw'ingene iyo bitahuza bene data mu rukundo, kuko mu rukundo nibwo umuntu akwiye gufashishamwe abakozi b'Imana umuntu na mugenzi we, kandi ntihatangure ino ntambuko aho hafi bose bariko bahanga amaso ibi bintu, ariko Imana ishimye ko Imana yadufashije turabona ibintu, kuko turabantu yo izogendera dufasha mu ijambo nyene mu butumwa, izogendera dufasha kugira ngo twereke ko tutokora ibyo. Abo bantu bariko baraza ni bene data, ego ni bene data, tubafate mu bugwaneza, tubahe bitabo, ariko ntidukwiye kwitangira imbere intambuko. Yego intambuko izoza, kuko wewe urabona yuko hariya mugoye kwa gatatu habaye guhamagara abantu ku gicaniro, kandi igihe nabibwira mwe data William we yaciye anyishura, iyo nyishu nayigumije mu mutima wanje kw'ivyo bizoba mu buryo runaka, ariko ntidukwiye kwitangira imbere. Hariho ibintu nabitse kandi nzobika mu mutima wanje kugeza bibaye, kugira ngo hanyuma bibe inkuru mvuga ati vyari ibi, kuko ntidukwiye kuvuga ikintu abantu umukozi w'Imana byotuma yitangira imbere, kuko ivyo byozana n'ibibazo bigahuvya abantu bikabajana mu bindi bintu bitobishaka ritunganye ry'Imana. Cyo gituma dukwiye gutahura yuko no gukwika kwa gatatu ari ukukubika mu buryo bwose bushoboka kugira ngo Sekibi ntabure yitangira imbere ngo yonone bana bantu bose bazoba biciye muri bo hashitswe ibizoba biriko biraba bibera ngaho. Nukure nditeze yuko ishengero ryose ry'umwami abakozi b'Imana bose bafata zino mpanuro zanje n'iza Miguel, kuko igihe turiko turabamwa ni igihe gikomeye cyane kandi n'igihe kigufi dusigaranye, ariko noshobora kubabwira yuko kino gihe dusigaranye ari igihe gihagije cyo kugira ngo tubandanye tugenzura ndetse twiga cyane, tunitegura cyane, twitegurira uguhindurwa kwacu. Ntabwo tuzoterera ku isaha ya nyuma, ari nayo twamaze gushika kubu kubw'ibintu kumbure tudatahura, nk'akarorero nk'umuzigo dutwaye imyaka myinshi ngo duce tuwuterera hasi kubw'itandukaniro runaka ryoba rihari ku bijanye n'imyizerere y'icigwa kimwe canke ikindi, ariko turasengeranira umuntu na mugenzi we, tukarondera uburyo, tukarondera cyane, tukagenzura cyane, kuko hazogera igihe ubwo twese zoba turi ku murongo umwe dufise ivyiyumviro bimwe, kuko ntabwo twamenyanye ngaha ku mumbe w'isi kugira ngo duterane inkokora canke kugira ngo tugeze inometa hano. Ni igice c'ubusabane mu ngandi y'imyaka 1000 hamwe n'ibihe bidashira. Imana yaraduhamagaye kandi iratwegeranya, si kugira ngo idutandukanye. Iyo yaraduhamagaye iratwegeranya kugira ngo tugume twunze ubumwe mu rukundo rw'Imana. Mwibuke kino gihe ni igihe c'urukundo rw'Imana. Nuko rero reka tugire buno buranga, umwe wese afate buno buranga bushire mu bikorwa. Ubutabushize mu bikorwa nawe abushire mu bikorwa, uwabushize mu bikorwa nawe abukomeze cyane. Urukundo nibwo ruzonesha, kandi nibwo rukanesha na Sekibi. Nuko rero niteze yuko rino jambo mwindata Miguel ribabere ry'ubufasha mwese. Ntabwo nayo nanditse n'utuntu tubiri gusa. Igihe umugeni azomenya ikibanza ciwe, izamugwa rizoca riba, ndetse kandi no hagati yanditse ngo ubusabane kunga ubumwe. Ni ukuvuga nta kindi bifise nababwira uretse kubaganiriza ndabikuye mu mutima, nkabagaragariza ukuri kose canke ubugwaneza Imana yanyemereye kubaganirizamwa muri kino gihe. Ubugwaneza buri mu mutima ndabaganiriza ijambo, ndetse ivyo ntatahura jewe na Miguel canke abakozi b'Imana, nukore turafashanya. Ati mbega ubibona gute canke biriya tirondera kuri urupapuro mwenda tawuriya mu yavuze birunaka, nuko tugafashanya mu bugwaneza, kuko cyo twipfuza nk'abakozi b'Imana ndetse n'ishengero ry'umwami nuguhindurwa. Ni naryo hangiro ryacu, ico Imana ishaka ni naco n'intumwa ishaka, ni naco natwe twipfuza, no kuba no guhindurwa. Imana ibahezagire, Imana ibarinde, kandi
muri audio ikurikira y'intasho za Mwendata Miguel canke izanje tuzobona tuganira kuri ibi vyigwa aho hari ibintu byinshi byo kuvuga kandi tuzogera dutahura buri munsi dutahura cyane rino banga rikomeye ari rimwe mu babanga akomeye cyane canke ibanga rikomeye ryo bwami bwo mu ijuru ukuza kwa kabiri ko mwami. Imana guhezagera Mwendata Miguel, Imana kurinde kandi niteza yuko ino audio hamwe nabo muri kumwe ifasha ishengero kugira ngo tumenye igihe turiko turabamwo ico arico, hamwe n'abavuze bose ibintu bitari ivyo nari nababwiye suko bimeze. Hari ikintu nashaka gushira mu tuzitizo bino bintu vyavuzwe yuko noba nararishe n'amahera kugira ngo bampe bino bitabo, ivyo nukurogota uko nukuvuga bagwanya umuntu ntivyagenze uko wabikoze amenye yuko Imana izobimubaza. Ivyo suko vyagenze, ibintu vyabaye nkuko vyategerezwa kuba. Jewe kumbure nzobazwa kubera ko ntabikoze ngo njane bijya bitabo hariya, ariko ivyo ni ibintu biri hagati yanje no mwami. Ariko byose vyabaye mu bumwe, byose vyabaye mu rukundo, kuzana ivyo bitabo kubirondera, kandi byose vyagenze neza kandi neza cyane. Ntihigeze haba ikintu na kimwe kibi muri ivyo, byose vyakozwe mu rukundo rw'Imana. Ibintu byose biri muri ivyo byose ngaha muri Puerto Rico, kandi ndazi yuko no muri Amerika Latina ariko bimeze. Nuko rero ivyo bintu bavuze bitameze nk'uko arivyo ari ibintu bavuze bagwanya, kandi bikaba ari binyoma, bikaba bitagenze uko. Ivyo basaba imbabazi Imana, Imana ibagirira imbabazi. Nubwo bariko baravuga bagwanya ivyo Imana iriko irakora muri iki gihe ca nyuma, ni vyiza. Nashaka kuvuga ivyo bintu biri mu tuzitizo, nashaka gutanga uwo muco yuko bitagenze muri ubwo buryo babivuzemwo. Ni vyiza, Imana bahezagire kandi mwese mugire umunsi canke umwaka hamwe n'imisi dusigaje tukiri mwuno mubiri wo ku isi wuzuye imigisha y'Imana n'uburinzi bw'Imana, na kino kiza buno bugwayi hamwe n'ibintu byose vyamye biba ngaha ku mumbe w'isi hamwe n'ibisigaye, kuko turashaka kuba twiteguye kugira ngo duhindurwe. Mwibuke ko ryaba ishengero mugeni riko riritegura, ndetse n'ababi. Ni ukuvuga ngo ni ubwami bubiri buri mw'urwo rugamba, muri iyo ntambara. Urugamba rwabereye mu ijuru, ubu rukaba ruriko rurabera mu bantu. Ni ukuvuga ngo ubu ruriko rurabera ngaha mu buryo bugaragara, kandi nk'uko byose bizobera mu ihema rinini Karpa Katedrale, tuzoba turyamiye amajanja twitwararitse, turiko turaraba ingene Imana izogenda irakora byose kugeza bishikijwe nk'uko vyeretswe Revera William Branham. Ivyo yabonye hariya, yabonye inkingi y'umuriro imanuka mwakajya kumba gato k'imbaho. Turindire yuko byose bizobera muri urwo rugendo rw'inkingi y'umuriro. Rero ni bangahe twipfuza kubona inkingi y'umuriro hariya imanuka mu ihema rya Mose hamwe no mu ngoro yubatswe na Salomo? Ariko ubu tuzogwana kugira ngo ivyo bibe. Nimba hariya abantu bari biteguye kugira ngo bakire ukugaragara kw'Imana, mu by'ukuri natwe hazogera igihe tuba twiteguye kugira ngo twakire inkingi y'umuriro hagati muri twebwe. Nuko rero tunigane kugira ngo inkingi y'umuriro imanuka. Ni ukuvuga yuko iri hariya irarindiriye ko abantu bo kwitegura. Dutakambe, dusaba ivyo, dusengera ivyo kugira ngo Imana vuba yemere kandi ishitse ivyo vyeretswe Revera William Branham. We yarabibonye. Ni ukuvuga yuko vyabaye. Twebwe ico twokora ni ukuja kuwo murongo, kuri iyo meta, muri iyo nzira isanduku y'isezerano iriko iraducira. Ni ukuvuga ngo mw'ijambo, kuko niryo ryonyene rizi inzira. Ijambo tugabe ahari ijambo ahariho, kandi tuzoshika hamwe naryo, tuzoshika ku guhindurwa. Imana bahezagire kandi Imana barinde mwese. Amen, amen. Ni vyiza, Imana ishimwe. Ni vyiza.